Hello ni Juve. Uyu munsi tugiye kuvuga ibintu bine udakwiye kubwira umuntu uwo ari we wese mu buzima bwawe. Hari igihe abantu bagusuzugura, bakakuvuga, bakakwanka, bakagutesha umutwe canke bakagutesha agaciro, ariko waraba canke wiyumvira impamvu abantu bariko baragukorera ivyo bintu ugasanga nawe ivyo bintu ubifisemwo uruhara. Hari uruhara wabigizemwo kugira ngo abo bantu bashobore kuba bagufata uko bagufata. Ugasanga uyu munsi ari ibintu uriko urakora wibaza yuko uriko uranezereza abandi, ariko ugasanga uko ugenda urabivuga nuko ugenda uriteza abansi canke niko ugenda uritesha agaciro. Hari ibintu bine utaba ukwiriye kubwira umuntu uwo ari we wese, kiretse iyo ufise umugore canke ari umugabo wawe, kubera yuko uyo muntu uba umufiseko ibice 95% vyo gusharinga ubuzima bwanyu. Ariko nimba ata mugore ufise canke umugabo, ibi bintu nta muntu ukwiye kubibwira uwo ari we wese, yaba n'uwo muvukana canke yaba na boss wawe canke yaba na wundi wita umugenzi wawe. Ibi bintu ukwiye kubigira ibanga ryawe. Ikintu ca mbere utakwiye kubwira umuntu uwo ari we wese ni umushahara wawe, amafaranga winjiza, amafaranga uhembwa canke amafaranga yayandi uronka. Iki kintu na boss wawe ntakeneye kumenya amafaranga winjiza buri kwezi. Ega ashobora kumenya umushahara guhemba, ariko ugasanga hari utundi tuntu ukora ku ruhande canke ayandi maprofi ari mu kazi kawe atuma uronka amafaranga. Kuko niba boss wawe azabona yuko uriko uramukirana, uriko uratunga. Ko abantu bose ngaha mw'isi tubona yuko dushaka kuba boss. Rero nubwira boss ko uronka amafaranga bigenda uku nuku nuku, ahubwo bizotuma na wa mushahara yaguha awugabanya, akubwira ati na kare winjiza uku nuku nuku. Canke usange boss atanga kukuremereza akazi karemereye kubera yuko ufise amahera yandi winjiza ku ruhande. Ikindi ukwiye kumenya nuko iyo uvuze amafaranga uhembwa ukabwira abagenzi bawe, rimwe uzobona yuko uriko urababwira, uriko batera intege canke uriko uravuga ingene ubayeho, ariko ugasanga uriko urema ubwansi. Yaza kukugurana amafaranga, akakugurana nk'ibihumbi 50, hama hagera ko yagusubiza akavuga ati uriya warayafise, ntiyatubwiye ko ahembwa aya, reka ndamuherane. Canke ugasanga uriko uronka abagenzi utari ukwiriye kubera yuko wavuze amafaranga uhembwa. Uzorabe kenshi abantu bamugira umugenzi bamaze kumva yuko yinjiza amafaranga menshi canke bamaze kumva yuko hariho ikintu kanaka abarusha. Usanga uriko wikururira abantu bazoguhemukira muri kazoza kubera ko wavuze amafaranga winjiza, hanyuma bagufata nk'umubosi ku buryo abantu benshi bazokwegera baje kurya amafaranga yawe, amafaranga wavunikiye, usange baraguhemukiye. Rimwe na rimwe hari n'igihe usanga umuntu yona kuroga yumvise yuko uhembwa amafaranga ngana ukuraho kandi nawe atayo afise. Ikindi kintu ca mbere udakwiye kubwira umuntu uwo ari we wese, kiretse ufise umugore, kuko umugore niwo muntu mushobora gusharinga ubuzima uko vyogenda uko ariko kose. 95 muba musangiye ibintu hafi ya vyose. Ikintu ca kabiri udakwiye kubwira umuntu uwo ari we wese muri ubu buzima, canke udakwiye gukora iri kosa, ni kuvuga imigambi yawe y'ubuzima bwawe. Ndavuga ivyipfuzo, objectif. Abasore benshi canke abajene benshi dukunze kuba dufise ico dushaka gushika, kugasanga turiko tukiganiriza abagenzi bacu, ugasanga turiko tukibwira uwo ari we wese, hanyuma ntitwibaze canke ntitwibwire ingene abandi bavyakira. Ushobora kuba ufise imigambi ikomeye, imigambi yo gushikana kure, ukayibwira umuntu. Uwo muntu yibwiye w'umugenzi wawe akumva neza yuko iyo migambi niwayishika ko uzoca utera imbere canke uzoca umenyekana canke uzoca uronka amafaranga menshi, akavuga ati je nanje ntayo mfise kubera iki urya muntu afise imigambi ikomeye, reka ndayice. Buriya abantu basambura ico bazi, abantu bonona ico babwiwe canke ico bazi. Rero nushaka gushika kure mu buzima bwawe, imigambi yawe canke objectif canke icyo ushaka gushika ko mu buzima kize kibe ibanga ryawe, kubera ko niwakivuga ntunagishikeko uzoba witeze imitego, uzoba wishizemo nyabatwenzi, kandi abantu bazokora icyo cyo cyose kugira ngo bakugwanye, kugira ngo ntushike ku ico kintu wari wihaye gushikako. Rero iki ni ikintu ukwiye gushira ku mutima, ugashira mu bwenge bwawe, ariko ukagikora ata muntu ubwiye ico ushaka gushikako. Ugira ubwenge nk'inzoka kugira ngo uze ugere kure. Niki kintu ni ikintu ndakwiye kubwira umuntu ari we wese, kubera ko abantu ngaha mw'isi ntiduhuje intumbero, abantu ngaha mw'isi ntiduhuje ibyo dushaka. N'igihe ugenda kubibwira umuntu w'umugenzi wawe ugasanga wewe
ivyo bintu ntariko arabitahura agatanga kugufata nk'umusazi, waca usanga atanguye kugenda aragusuzugura, atanguye kugenda arakuvuga avuga ngo uriya ntabyo afise. Akarorero nk'ubu urashobora gusanga umuntu avuga ati jewe ndashaka kuzoba umuririmbyi canke ndashaka kuzoba umukinyi w'umupira canke ndashaka kuzoba rurangiranwa muri ibi, hanyuma ugasanga uwo mugenzi wawe wewe ivyo bintu ukamubwira ntavyizereramwo, yizerera mu rudandazwa canke mu kudandaza. Rero uyu muntu niyo abimubwira, ikintu ca mbere kizoba azogufata nk'utagira ubwenge, azotangura kugusuzugura avuga ati urya ntafise ubwenge, usange ariko aragusuzugura akagenda arakuvuga no mu bantu ati urya naramuhanuye ndamubwira bireke biranka, ariko ugasanga mu buzima buri umwe wese afise uko abona ibintu kandi buri umwe wese afise ico yipfuza gushikako. Rero iki kintu uzukivuge mu buzima bwawe. Ikintu ca gatatu udakwiye gukora amakosa kuvuga mu buzima bwawe, ibi bintu bikunda kuraba abantu bakunda kuvuga ku buzima bwabo. Ntuzigere uvuga ingene ubayeho mu rukundo canke ingene ubayeho mu rugo rwawe canke ingene mubanye n'uwo mukundanye. Iri kosa ntuzigere urikora. Ndakunda abakobwa canke abadamu n'abantu bazi kubika ibanga ingene babayeho n'abantu babo. Niyo wabona umukobwa agenda aravuga ibintu vyiwe uzomenye yuko umukobwa ari injiji ata bwenge afise. Rero ikintu ca mbere ukwiye gukora, nimba umuntu mukundana mufise uko mubayeho, swati mwagiranye ingorane canke hari ukuntu vyagenze canke muraryoherwa cane mufise umunezero, ibi si ibintu vyo kugenda urasangiza abandi abo ubonye bari bo bose babwira ingene ubaye, kubera ko mw'ubu buzima abantu ntibakunda umuntu yishimye, abantu ntibakunda kumva ko abandi bantu babayeho neza. Nico gituma bakunda kuvuga ngo ikiguha umunezero muri ubuzima urakigira ibanga. Ushobora gusanga nk'ubu uye ukundanye n'umuntu ugasanga ntimumeraniye neza, uca ugenda ubwira umugenzi wawe urya muntu dukundana canke urya mugabo wanje ni imbwa, urya mugabo wanje bimeze uku n'ukuntu, hanyuma haheze iminsi mukaca mwongera mugasubirana. Uzi ikizokubako, uzotangura gutinya ba bagenzi bawe kubera yuko wewe waragiye kubabwira amakosa yiwe, bagenda babwira amadefo yiwe, hanyuma mwongeye murasubirana mu mutima wawe wongeye uramugarukira. Kizobako rero uzosanga uri kurisuzuguza wewe ubwawe. Ikindi naco ushobora kubabwira ko mubanye neza muri mu munezero, ugasanga bobo ntibavyakiriye neza, bo bavuga ati kubera iki wewe uryoherwa natwe tuko turasufura canke twe bitameze neza, reka n'ubundi tuvyice, reka tuvyonone. Nuko abantu batangura kumeranira nabi abandi, ugasanga bariko barahemukira kubera ikintu wamubwiye. Ikintu ca kane arico ca nyuma, iki kiraraba cane abajene, ni ikintu co kuvuga ngo jewe bibi sinobikora ntafise iki, kuvuga ngo kwishiriraho imipaka, hanyuma iyo mipaka wishiriyeho ukaca ugenda urayivuga mu bantu. Hari igihe usanga umusore avuga ngo jewe sinorongora ntafise imodoka, jewe sinorongora ntarubaka inzu, hanyuma ugasanga umukobwa nawe avuga ati jewe sinorongorwa n'umuhungu adafise ibi, jewe sinorongorwa n'umuhungu adafise ibi, hanyuma umwasi w'umujene ni imyaka yiwe canke umwasi w'umukobwa ni imyaka yiwe, ugasanga imyaka iriko iragenda vya bintu ntiyabishitseko, ukaca usanga bimubereye intambamyi bivanye n'ivyo yagiye arabwira abantu, canke ugasanga wari ufise objectif vyari bimeze neza, mugabo ko yaragiye urabwira abantu baravyononye baravyica, hanyuma bagize ati reka tuvyice turabe katazorongora canke reka tuvyice turabe uko ubuzima bwe buzogenda. Ugasanga wari unindiye umusore muremure yatarise, ugasanga abo bantu baragiye barafundika ivyo bafundika, ugasanga uwo musore ntawe wigeze uronka babandi udashaka. Waca usanga wishwe n'intuntu, wishwe n'agahinda kubera ko ivyo wagiye urabwira abantu canke ivyo wagiye urabwira abagenzi bawe wizeye, kubera ko umwasi wawe wejo n'umugenzi wawe uno munsi, paske hankana bakundanye. Rero menya abo ubwira ibintu vyawe. Ibi bintu si ibintu vyo kugenda urabwira uwari we wese, kubera ko ubuzima bw'umuntu buryoshe ni ubuzima bw'ibanga, ukabereka ivyo bashaka kubona, mugabo bikwereye ivyo udashaka kubona ntubibereke. Akenshi abantu bazogufata nk'uko wabiyeretse, abantu bazogufata nk'uko washatse ko bagufata. Rero ibi ni ibintu bine udakwiye kugenda urabwira uwari we wese, kubera ko ubuzima ahanini buhagaze ngaha. Ikintu ca mbere ni umushahara uhembwa. Ikintu ca kabiri ni imigambi ufise mu buzima bwawe, ivyipfuzo aho ushaka gushika, your goals. Ica gatatu ni ukuntu ubanye n'umugabo wawe canke ukuntu ubanye n'umukunzi wawe. Ica kane arico ca nyuma ni ukuntu wipfuza kubaho mu buzima bwawe. Wakoze kumviriza iki kiganiro, nimba wagikunze
twandikire muri commentaire, ntiwibagire gushiraho like, nimba uri mushasha ukore subscribe kugira ngo twame tubana buri munsi. Murakoze cyane.